Isemo guhoranyizwa no gushingwa mu gakiza. Yesu nashimwe. Umunezero mwinshi kubana namwe uyu mugoroba, kandi n'ivyiteka ko Imana yatugiriye ubuntu ngo tuganire muri aya masaha meza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nariko ndumviriza ko mwese mwumva akajwi kanje. Yesu rero arakoze kunyiyumvira ko no gukorera muri abavyeyi banje, kubona banyiyumviriye ko nanje ngira ico mvuze muri kino gikorane. Yesu nahabwa icubahiro. Ndagomba dusangira ijambo ryanditswe hariya mu cete Pawulo yandikiye Abaroma. Cete Pawulo yandikiye Abaroma, ibindi tuza turabiganirako bukebuke. Abaroma igice ca 12 turasoma ujya murongo umwe wa mbere. Urupapuro rw'181 dusome. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi Imana ishimwe. Hano turabona ijambo ryiza rimeze neza. Nari naragize inkumbu zo kubonana n'urwaruka bugendana muri kano karere, numva nkumbura gusubira kubabona kuko abo twari twaraganiye baza bashaje. None Imana irabigize. Yesu nashimwe. Somye hariya muri gicete n'igice ca mbere kuri 11 turabona yuko inkumbu nari ndabafitiye zari izo kuganira ngo tuvugane ivy'ukuri neza vy'urugendo twiyeguriye Yesu Kristo. Mana ishimwe. Pawulo rero avuga ati ndabahanura, nuko ndabahanura. Yafatiye ku vyo ababwiye inyuma muri ibice 11 vyari inyuma, ababwira ivy'agakiza, ababwira ivy'ubuntu, ababwira ivyo gutsindanishirizwa, ababwira ivy'imbabazi n'urukundo. Atarabwira ati nuko rero ndabahanura, ati ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu twagiriwe mwakiriye, kubw'imbabazi Imana yabagiriye, ndabahanura ntimubihereze ngaho. Ati mutange imibiri yanyu, muyitange. Yesu nashimwe. Iki kintu cyo gutanga si vya bindi bavuga mu Gifaransa ngo donner, oya. Gutanga, ugatanga ikintu nk'ishikanwa. Utanze ishikanwa ntusubira inyuma ngo mpavya bindi nashirayo. Hari umugabo umwe habavye, hari hamubabiyeko, hanyuma rero acagenda abwira umurongozi w'ishengero ati urumva nabuze yo gusumisha, none muri yandi maze gushirayo nta nadukeya mwompa. Yaguma yibaza ngo kumbure yashize muri kopeke. Ati mutange imibiri. Yesu nadutabara. Ivyo gutanga ni vyinshi. Haraho dutanga tugatanga ivyo wadusavye ku ngoro y'Imana, tugatanga ibitari bimwe
ariko tutitanze twebwe, kuko ikimazi Imana igomba ni wewe na jewe. Yesu nashimwe. uze ngo nibandi ikimazi. Yesu nadutabara. Ikimazi ni wewe na jewe. Paulo yavyandika ari hariya muri Efeso, kandi yarakumbuye abiroma ko yari yababayemwo, hari nk'iwabo nubwo yari umuyuda. Ati rero bagenzi, n'inkumbu ndabafitiye ni nyinshi, none rero nimutange imibiri yanyu, muyitange mutiziganije, mutanze vyose, kugira ngo muyitange nk'ikimazi. Yesu nashimwe. Muyitange ata kintu musigaje inyuma, hanyuma kugira ngo mushobore gukora neza ivy'Imana igomba. Yesu nahabwa icubahiro. Twarivye ngo yemwe abitanga gute? Ngo abitanga ubufuti, nubwo ngo nabitanga bakagira ibintu bagize gute? Bashigaje. Yesu nadutabara. Turashobora kuririmbira Imana hari ibintu twagize gute? Turashobora kuvuga ubutumwa hari ibindi vyagize gute? Hari ibindi bikorwa dukora ugasanga hari ibindi vyasigaye, kandi bigwanya Imana, bituma tudashobora kuba ikimazi kizima gihimbara Imana. Yesu nadutabara. Yesu nagire gute? Kera baratanga ikimazi, kandi ikimazi bagitanga bacisha. Kubera iki bacica? Kwari kugira ngo ntihave conona igicaniro, ngo gihave gitera igere, gishizwe hariho igicaniro, gihave kigira amanyama, hanyuma igicaniro cononekara. Vyasaba ko kibanza kugira gute? Bakagikerera kigagura gute? Nagomba ndakubwire, wibwire mu mutima uti umviriza wowe usigaye ndagukerera uno musi. Ya mwase kubivuga, mwavyivugiye. Yesu nashimwe. Hariya Zaburi y'103 haravuga ngo mutima wanje ngo himbaza Uhoraho, ngo namwebwe nyene ibigira gute? Muhimbaza izina ryiwe rigize gute? Hariho ibindi biba mu muntu vyama bigumuka, buze ko vyama bigira gute? Kandi bitubamwo. Wanasifiwe sana. Yesu nashimwe. Ngomba kugira agatima mpembero kuri ivyo bintu. Mbega wabibonye? Ugwaruka shoboko ejo turabe. Yesu nashimwe. Mbega urabibona? Hariho ibindi bitubamwo, vyama biriko biravuza induru bitatwemera kuguma hamwe. Arabwira ati namwebwe nyene mwemere muhimbaza izina ry'Uhoraho ryera. Yesu nashimwe. Ivyo nyemere gatoya dusimbira hariya mu gitabo c'Abikolosayi. Cete Paulo yandikiye Abikolosayi. Dusimbire gatoya tuce tunyaruka, tuce tugaruka. Yesu nadutabara. Abakolosayi, cete Paulo yandikiye Abakolosayi, igice ni ca 3, turaza gusoma duhere ku murongo wa 5, tubifatanye vyose. Nuko mwice ingingo zanyu ziri hehe? Ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza ku mubiri, ukwifuza ku bikose, no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga iki? Gusenga ibigirwamana. Yesu nadutabare. Ngo tugire gute? Paulo yavuze ngo ibi tubigire gute? Tuvyice, kuko nta gahengwe biduha. Yesu nadutabare. Ntibigize gute? Nibitworohereza muri iyi misi yacu. Tubanze tugire gute? Hariho n'ibindi Paulo yavuze hanyene. Hariho ivyiyumviro, turi kumwe? Ivyiyumviro bibi, hariho imigabo itubamwo,
hariho n'ibikorwa bipfuye, hariho n'ivyo turabona amaso yacu bikatuzanira amagorwa, hariho n'amatwi, amatwi nayo yarasuma. Sinzi ko tuba tuyafata amaso tukayanogora, hanyuma amatwi tukayazibura tugashiramwo ibiti kugira ngo ntave yumva ibintu. Yesu nadutabare. Ariko birasaba yuko izo nzira zose ziguma zitubaha Imana, nubwo dufise ibindi bintu turiko dukora umengo vyohesha Imana icubahiro, ivyo navyo turasabwa ngo tuvyice. Yesu nadutabara. Tugire gute kugira ngo bikunde tubiki? Hariya barafata ikintu bagakira kweri kigapfa, ariko mwebwe sindabakerera. Era turi kumwe, tugomba kwica bijya bintu bitubamwo bitubaha Imana. Ibihe muzi ibihe ibigize gute? None ngaho nturi kuriyumvira ibikubamwo uko bivyari vyo. Hari ibikubuza gusenga, hari ibikubuza kuja mu ngoro y'Imana, hari ibitakwemera kugamburuka, hari ibikuzanira ibindi ngo bigezweho, hari ibibugarariji. Ivyo bintu vyose, hari ibikwegwa n'ivyo wumva n'ivyo ubona. Izo nzira zose turagomba ko zikizwa. Yesu nashimwe. Zigire gute? Erega hari umuntu akizwa mu maso y'abantu, ariko ugasanga Imana ntigira gute, yoyo ntiramwemera. Ndashobora gushima nka mwarimu avuga nti yemwe ujya muntu kwera, ujya musore amereye neza, ariko Imana itaragira gute. Ndashobora kuraba kubiboneka nkabona yuko ufite ikimazi, ukazana ibintu vyawe Mana yo mwijuru yatugiriye ubuntu bw'isi, yaritanze ku bwawe na jewe, iritanga. Yesu aritanga wese, nawe yisigarije aritanga, arapfa n'urupfu rwo ku musaraba. Amena. Yaremeye arapfa, yarondera wewe kugira ngo nawe ubikimazi kiryohera, ngo niko kuyikorera kwacu kogira iki, niho yo tunezerererwa itubonye turiko turagendagenda. Imana ikubonye ikanezerwa. Ndabona umunsi umwe inezewe iri kwivugana na Satani, ivuga kuri Yobu ngo mbega wabonye umusavyi wanje Yobu kuntanyubaha, akitandukana n'ikibi cose wamubonye. Yesu nashimwe. Byumvikana ngo Imana irafata umunyenga kumugorotsi. Yesu nashimwe. Uti nawe gufate kumunyenga, mbwira mwicaranye uti none nawe yo gufata kumunyenga na vya bintu vyawe. Yesu nadutabara. Mbega vya bintu gumurundarunda, mbega ubona yo gufata kumunyenga ikakuvuga mu mahanga uti wabonye. Oya, Yesu nadutabara. Yesu nagire gute? Turashobora gukizwa bisanzwe, ugasanga turafise akantu twishigarije, kandi benshi bagomba gukizwa bashigaje ibindi bintu. Vuze ngo ibindi biki? Bagashingira karimbi imbabazi z'Imana, bati bivyovyo nukorako. Bera turi kumwe. Nagira nabwire ngo bene abo bizobagora guhimbara Imana, bizobagora gushingwa intahe n'Imana, bazoronka ishimwe ry'abantu ariko iry'Imana ntibazokorako. Yesu nadutabara. Mbega ikibereye ni iki? Ni ishimwe ry'abantu canke ni iry'Imana? Rondera kwemerwa n'iki? Oya, ivyo wakora vyose ronderana naryo kwemerwa n'Imana. Yesu nadutabara. Barizo muri kumuti, none wewe wumva Imana ikwemera? Yasi nabajije ugwaruka gusa, bavuga ngo inkongoro y'umwana ihoza nande.
Yesu nashimwe. Yesu nagire gute. Oya. Ndagomba wegeranye ivyo bintu byose bikubamwe. Hariya yandikiye Abakolosayi yavuze ngo nuko mwice. Muri uwo mwanya ngo ndabemerere ndabahurusha gukwica. Baze ngo iki? Gira ndabahemerere nitangura kwica. Mwica iki? Ibi bintu bitubuza kugororokera Imana neza. Tugire gute? Oya. Ibi bintu bitubuza kuzura n'Imana. Tugire gute? Uyu mugoroba tugire gute? Bituviremwo mw'izina rya Yesu. Bigire gute? Oya. Reto ubibanye ubifate. Gerageza uvyegeranye ubigire umukama. Utuye umunsi rero turaheza. Aho wangoreye si vuba. Ngomba duheze. Oya. Amena. Kuko ivyo nyene bitubuza kubona Imana neza. Biratubuza kubona Imana. Vuze ngo biragira gute? Oya. Yesu nashimwe. No munsi turakunda kuraba kubiboneka. Turakunda kuraba kuboneka kuko nta kandi gapimisho dufise. Tukaraba Yesu yavuze ati muzobamenyera kuvyo bagira gute. Kuvyo bana. Turakunda kuraba tubona yuko umuntu atugamburukiye twasha tuvuga tuti none nivyo kweri n'Imana yigamburukira. Mugashobora kugamburukira ngo ashike muri akagwana na madame. Turi kumwe agakubita injugujugu umwana. None bimeze gute? Yesu nadutabara. Mugaratonye iwanje aratonye. Mbega kumana nawe. Rondera ubutonyi bwo kuki. Aya. Niko kuyikorera kwanyu kogira iki? Ibintu bitagira ikimazi muze tubihebe. Nimbara amatelefone dusamaza. Turavye ibiriyo tukaraba amafilme tukaraba ibiharuro shetani yashizeyo. Nagira ndamenyeshe ko telefone ikozwe ku biharuro vya shetani. Vuze ngo ikozwe ku biharuro vyande. Ibintu vyinshi uzokugura uzobisangamwo ibintu biteye ubwoba. Biteye ubwoba ngo byavuga ibintu biteye n'isoni. Yesu nadutabara. Nimba hari ikintu twokwirinda ubwa mbere nukuza kuturaraba guserangura ivyuzuye vy'ibwina vy'itelefone shetani yavyitseyo. Yesu nadutabara. Birahumanya amaso bigahumanya n'amatwi. Reka rero ivyo bintu tuvyice bituviremwo. Hanyuma Imana itwemere. Imaze kutwemera izoheza itugendere itwerekane n'imbere y'abamarayika. Itwerekane n'imbere y'abantu bahita. Idushingira intare naho twa turi mu ndimo. Itwerekane naho twa turi mu isoko. Kuko twaramaze guhinduka. Twaramaze kuba ikindi Imana yitonirije yigiye neza. Yesu nahabwa icubahiro. Bibiliya tubwiye ngo niko kuyikorera kwacu kogira iki? Oya. Singomba kuduga kundi murongo. Mugabo no munsi visi y'umurongo wonyene. Umurongo uyu banza upfe. Oya. Ubundi umuntu apfuye yabatsindanishirijwe. Kuko upfuye ugororotse nta n'ibindi vyaho uzosubira gukora. Mbega turi kumwe. Nuvuga ngo wewe nimba wari umeze neza washitse birakwiye. Yesu nashimwe. Uriya rero tuca tumwita mukuru wacu kubera yashitse. Ariko twebwe turacagwana urugamba. Turacafise ibintu kuri twebwe. Mana igomba ngo twese ko Yesu yitanze nawe witanga 100%. Hanyuma niko kuyikorera kwawe kogira iki?
witange wese utishigaje, apana kwisigariza ivyiyumviro ngo ntibipfe ugira ivyiyumviro bizima, apana kwisigariza amaso. Abarundi bavuze ngo amaso n'amasazi, mbega turi kumwe? Apana kwisigariza ibindi vyo guhimbara, ariko ubitange vyose uko Yesu yatubeye akarora akatugirira ubuntu, tukaza hano uce witanga wihebera Imana kubw'ubuntu Yesu yahugiriye. Yesu nabahezagire. Mana yo mwijuru turagushimiye.